Amagara amahoro ndetse n'amafaranga nibyo twifuriza mwebwe mwese mwandanye gukurikirana ibiganiro cyo kumunesha kure yacu rero kandi ni nayo yanyu ya Look Media twayikaze mu kiganiro ca Look Sports cyo kuri no munsi wa mbere igenekezo rya 24 Munyonyi mwaka 2025 tuba turegereza ku mpera z'ukwezi mwumva ko ni ikiganiro ca nyuma cyo muri kuno kwezi ariko kandi ku munsi wa mbere twiteguye ko tutosubira guhura ku munsi wa mbere ari mu kwezi kwa Kigarama ukwezi kwa nyuma ku mwaka 2025 ni Look Sports rero yo ku munsi wa mbere tuza kuba turaba amakuru yavuzwe muri weekend ibyo ko biraba muri weekend hari inkino nyinshi zigiye zitandukanye hari abantu bamwe baje kuba bagira weekend mbi cyane kabisa ariko kandi hari n'abandi baje kubagira weekend nziza cyane novuga yuko bamwe ari kwava ngo North London is red right now novuga yuko ni ibintu bimeze neza cyane muri Premier League ni Boris Ingabire Jules muri za Look Media ariko kandi ndi kumwe na mugenzi wanje Boris Ndongozi mbere yuko ndamuramutsa ndamaze ko weekend yagenze cyane aza ko weekend yagenze neza umuntu bakunda kuvuga ngo mu Kirundi n'abantu bakunda kuvuga ngo iyo uvyutse iyo uryamye ukavyuka aho ushima Imana mugabo aho iyo ni imvugo y'abantu yo kwiremesha kugira ngo uronke motivation nibaza ko imvugo zo kwiremesha hano mu Burundi ziragwiriye mu bintu byinshi uvuga ngo iyo ugiye muri weekend umunsi wa gatanu ku mugoroba umunsi wa gatandatu ku munsi w'Imana agahaza ukagaruka ku munsi wa mbere umeze neza ugati weekend yagenze neza ariko muri rusange weekend yagenze neza nubwo nta by'amavyera ngo bavuga ngo nta by'amavyera ngo ugereranije ibyabaye byiza n'ibyabaye bibi nibihe byadomine cyane ndashaka kuvuga ko byabaye byiza ku bice 60 n'ibindi byabaye bibi ku bice bya kuri 40 mugomba ko byabaye byiza ibiri public okay hamindura ikibazo ibiri public byabaye byiza abantu bashaka kubona nivyo byiza nivyo byinshi par rapport ya bibi ibiri public peut-être ko ibyabaye byiza muri no weekend ari ibintu biri interne biri private bidashobora kubona umuntu ari we mugabe ibintu dushobora kubona byabaye byiza cyane byabaye numva ngende uko yavuga ngo ari ibintu uzi cyane ndabizi no kubatse yaza ko ibintu byagenze na cyane muri yatuvuge muri monde professionnel hari ibintu bimwe bitasanga bitagenze neza okay yatudesije mu buryo ubu canke buri ariko ko biri niko bimeze jewe rero ndashaka kweri uri umugenzi turakorana muri Look Sports ndashaka ndakwifurije kumererwa neza nkunda kuremesha abantu bamerewe nabi bari baradukurikirana abari mu kibano no munsi rero mva ko dushikire umugenzi wacu reka nawe ndamwifurize kumererwa neza ibyabaye nabi mu ndwize bizogenda neza niko hagati mu nzu you never know rero ndakuramukije urahe tugwikaze unaramutse n'abakunzi ba Look Sports ndakuramukije n'abakunzi ba Look Sports abakunzi b'ingiro muri rusange abakunzi ba mimi bitandukanye abakunzi ba Manchester City aho bari abakunzi ba Manchester United cyangwa ba Chelsea cyangwa ba Real Madrid cyangwa ba Liverpool cyangwa ba Barcelona bose turaramukije nuko twamaze kuramutsa abakunzi benshi b'imigwi muri Premier League ngira ngo turaza kubaturishikira reka tunababwire mbere n'amakuru twapitiye kuri no munsi nibaza ko tuzagwana hano mu gice cy'u Burundi nk'ibisanzwe turabe Primus League bariko barakina indigira 13 imigwi yose iri muri title race numva ko yaje kuba yitwara neza cyane Bumamuru Musongati Flambeau du Centre Aigle Noir zose numva ko zakoze iritwa neza turaza kuba turaba urukino rumwe ku rundi turabe uko byari byifashe turaza kuba tuvana mu gice cy'u Burundi twerekeze hanze y'ugo turabe naho uko byari byifashe Premier League English Premier League North London Derby Arsenal ibitsindo bigera kuri 4-1 batsinda umugwa wa Tottenham Hotspur Emirates Stadium hat-trick kwitwa Eberechi Eze naza ko si kenshi dukunze kubona muri Arsenal baza kubaronka umukino atsinda hat-trick babibona gake twarabibonye peut-être kuri Arsene Wenger twarabibonye kandi no kuri Emery Unai ariko ni gake dukunda kubona kwitwa Mikel Arteta nuko rero turaza kuba turabona yandi marizeta ikaraba Nottingham Forest Anfield Road Park baje kuba hatsindira umugwa Liverpool ibitsindo bigera kuri 3 nako Nottingham imaze kuba imenyera umugwa Liverpool na cyane Anfield Road Park ariko kandi sawa nibonyene ko hari muri kano kazi dukora hari abantu basanzwe bakoresha amakamera abantu basanzwe bafilma
video bafotora witwa Pep Guardiola rero afitanye ikibazo nabo no munsi nazo ko abantu bafata ama video surtout ma live streaming nako bafitanye ikibazo nawe nyuma yuko Newcastle United ije kuba itsinda umugwa Manchester City Onako Rogeni Espanyol no munsi nakiri mu Geni Espanyol kubera ko ibintu yakoze yaje kwahohotera abantu akazi kiwabo ni kutwereka amamatch tuwe turi kure none bava ko yaje kwababangamira kubahonda mu matwi turaza kuba turabwo bya byifashe muri hagati ya Manchester City ndetse n'umugwa Newcastle United ariko kandi La Liga Santander FC Barcelona yaje kwa ikina urukino rwayo rwa mbere nyuma y'imyaka novuga igera kuri 2 irenga mbere wanashima batakira inkino zabo kuri Spotify Camp Nou baje ko bahakira mbere wanashima n'umugwi bako ukomeye witwa Athletic Club baza ko batsinda bagira na clean sheet nova ko yari performance nziza ku ruhande rwa basore ba Hansi Flick yarasanzwe adafite trio imeze neza hagati mu kibuga witwa Pedri ndetse na Gavi hamwe na Frenkie de Jong ariko bona ko baje kwa bagira master class muri urwo rukino ariko kandi Real Madrid inkino zibiri zose zikurikirana itatsinze urukino na draw nova ko draw zibiri zikurikirana kuri Xabi Alonso ndetse n'abasore bibi nuko n'ayandi makuru menshi tubafitiye witwa Paul Pogba yaje kubagaruka mu kibuga inyuma y'imisa igera kuri majano 8 na 10 na Roma yaje kuba na 11 na 11 urakoze nuko reka imbere ko dutangwa n'iganiro cacu tubanze tumira amati cyatuzanye n'ibyo ry'amakuru yacu BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe rimwe bita smartphone canke imashini atiriwe aragenda ku ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza ariko ni banki ikorana n'ibisata byose. Shika mu iterambere na BCAB. Nuko turasubiye kubaha ikaze kandi muri Look Sports nova ko twizeye neza ko aho muri mu banyu ndetse mu byanyu murewe neza abo bitameze neza mukomeze kwihangana nova ko umunsi udashaka bimeze neza ejo bikamera nabi bishaka bimeze nabi ejo bikamera neza cukora twari mu ntago twavuze ngo abarundi bariremisha kandi twagiye ko ega sitegeko birashaka kumera nabi no munsi n'ejo bikamera nabi oya nta kintu tubafashije no munsi biramera nabi ejo kamera neza sire tubwiye ko no munsi bimeze nabi ejo kazumera nabi oya reka no munsi tuvuze no munsi nuvuga ko sumusu birashaka kumara n'imyaka 2 bimeze nabi canke papa imyaka 10 mugabo na September bikamera neza nitwe dutegeza kubabwira uravuga ati no munsi biramera nabi n'ejo bikamera nabi kiretse wowe ukoze nuvuga ngo ubwiye ukicanga aho yavuga ngo principe ivuga ko no munsi bimeze nabi ejo bizameze neza ndushaka kwicara bavuga ngo n'Imana iha ifashe wifashije voilà n'Imana ifashe wifashije ubwo rero natwebwe turabahimiriza uvuga ngo nimba bimeze nabi ushaka kugira icyo ukoze ngo bimene neza urakora mugomba atadushoboye urasenga Imana ala ndetse n'abandi bose bagiye batambika dushaka kwatwemera rero twizeye neza ko mumerewe neza mu banyu no mu byanyu minatunezera iyo turabashikiriza iganiro cacu ariko kandi no mu kwa mumeze neza uvuga ngo byose bize kuba bimera neza cyane nuko ni Look Sports tugiye kwa duhera muri Primus League bari kwarakina novuga igira ya 13 title race n'ubundi nta kushira hasi bose bana ko bari kuri même niveau bahure n'umugwi ni mpaka amanota agera kuri 3 Aigle Noir Bumamuru Flambeau du Centre bon namusonga dushaka tuyishiremo zose teho ziritwara neza ona ko intambara ya igikombe kuvuga ngo tuze kuvuga ati ni Aigle Noir ni Flambeau du Centre umenga biragoye cyane neza ko biragoye gose kwera urumbo Aigle Noir ni ya mbere ifite n'inkino nuvuga ngo zibiri yego zibirara itarakina mugana Flambeau du Centre irafite urukino itarakina uvuga ngo Aigle Noir yozigatsirize nkino zose zibiri Flambeau du Centre igatsinda urukino rwabo uvuga ngo hasigaye difference amanota agera kuri 3 gusa ubona ko ni no migwi ibiri bigoye cyane kugira ngo ushobore kudropinga amanota ayari yose nta match nire ibaho ni victoire
kandi umunsi sino migwi nico gituma tatoreye sino musi gyose sino migwi ibiri gusa hari umugwi wa Bumamuru nyene uri ngaha hafi uguma usunika kandi nturashafera twebwe turaho vuga ngo Aigle Noir uno musi ntiyikontata kuri Flambeau du Centre gusa yikontata ku migwi ibiri bakora vuga Musongati naza ko no musi Musongati jene ifata nka Manchester United hano muri Primus ni oya nibaza ko wa uyisuzuye no sozuge Musongati dufashe muri no mwaka w'ibiri ngo Musongati ni ya equipe niri consistent nkino mu bitatu byo kuvuga ngo itsinze match zibiri iya gatatu irayitsinda iyindi kayinganya ikagaruka gutsinda twavuze ko wa mfano wa Manchester United iyo aba ari umufano wa Musongati hajya mu Giswahili Gitego hakaba ari umufano wa Musongati avuga ati jewe ngiye kwimosha umushatsi wanje ariko Musongati tume dufate wa mwana hejeje segonde kuko abahejeje segonde baheza afise ibipara ngo baheza afise ibipara baheza avuye gukora exeta amba afise ibipara mu mutwe ngo acha avuga ati je nzokimosha Manchester Musongati itsinze nzokimosha umushatsi wanje Musongati itsinze Manchester ndakurahiye uwo mwana azova afise umushatsi ashisinzwe neza azokora dread ngo rero Musongati ndiri consistent cyane nkino mu bitatu no musi twoshaka kwisha mu migwi kwagwanya top 4 mugabo ntitwoyinjiza mu migwi kwagwanya igikombe cya Primus League kuko turavye ingene Aigle Noir iri kuragenda ingene Flambeau du Centre iri kuragenda ingene Bumamuru iri kuragenda nako Aigle Noir yaje kubitsinda umugwa wa Interstars bo si equipe nini ya cyane no musi mugabo nako ni Aigle Noir umugwi wose bahuye iraza gutsindira aza kubona victoire Flambeau du Centre yagiye gutsindira mu ntara ya Ngozi kandi yagiye imeze gute daba yagiye ifise pressure ku mugwi Aigle Noir wari wamaze guheza Aigle Noir yakinye Vandre yari yamaze kuronka top ni Flambeau du Centre avuga ati aha tugiye nta byo kunganya biri ni victoire iri obligatoire kugira ngo ishobore kuguma impande ya Aigle Noir yaza ko Flambeau du Centre yari ifise pression nini kurusha iyindi migwi uno musaba no mugwa Bumamuru mumuraje kubitsinda umugwa Vision twavuze imaze uno musi kwigira ukino rugira kane rukurikirana itakaza amanota 3 itsindwa amadefete ane kurikirana nivyo ni equipe iri hasi mugabo muri kino gihe niko novuga mugabo uno musi wavyo umugomba mu ntitwara kuvuga ngo ni muri gihe gusinda match byose en plus hara mu Burundi byatandukanye n'ahandi hantu muri Primus League umugwe umutsinze desert wa kudomira domination iri total aba Aigle Noir Aigle Noir inkino nyinshi batsinda ibisindo bibiri kuri kimwe ku busa Flambeau du Centre location ni enze daba rero musi Bumamuru aje atsinda Vision ibisindo bigera kuri 2 ku busa umva ko ni Bumamuru iri kwirerekana ko turi hafi turi kumwe na Aigle Noir turi kumwe na Flambeau du Centre naza ko ino ku soti tizo biri 13 interessant no mwaka tuzobona uno musasi nkino zingana zigera kuri 3 gusa kugira ngo faze areze kwirangira kandi hano mu Burundi biratandukanye n'ahandi hantu mu Burundi bo haratandukanye muri Premier League canke ahandi mu Burundi hari akaruhuko kanini avayo faze ari iheze avuga ko faze ho turitangura hari akaruhuko karenga ukwezi umva ningaho nye imigwi ko kwisuganya neza umva ngaho imigwi ngo twaje kuba tubona imigwi Aigle Noir mu mwaka wahera baje kuba wahera faze ari iraheze bagiye kwitegura imbere ko faze turitangura bagiye muri Tanzania sinukana bagiye uno mwaka mu gutangura saison bamaze ibisanzwe bari muri Afrique du Sud bana ko nico kiyo mugabo nibaza ko turindire turaba hamwe classement yo gumuku muri faze ikintu kizoza kudetermina gute Aigle Noir Flambeau du Centre na Bumamuru zigiye kubandanya muri phase retour tuzoraba ku kwezi mbega bazokwitegura mu gute Aigle Noir irakunda guprena avance kuyo migwi kubera yoyo igira ama preparation manini akomeye contre imigwi ikomeye par rapport à Flambeau du Centre par rapport indi migwi yose muri Primus League rero bikazoza kugenda uko tuzoza kubona Aigle Noir yongereza ingufu cyane muri kano karungu ize muri phase retour vyoroshe kwishobora kwenurira bana bakonkira babo nibaza ko ino periode yo kuruhuka ukwezi kumwe kurenga kuzoza kudefinisa ingene phase retour tuzo kubandana nuko nshaka tuvuge gato kuri Musongati tumaze kuba menga turiko dufate Musongati Vision niyo migwi nova ko peut-être na Rukinzo anako niyo migwi isame ko iza gupushinga izogwanira amukaburi kabiri top 4 ariko Vision menga irikira rekura gato mugabo muri ntiraja ku Vision yagize avantage yo kuronka amanota mu nkino za mbere irayegeranya uno musi nubwo biri kwiragira nibaza ko umusiye kaza cya gatandatu ndiba yo takaza izindi nkino zitatu bizoba bigoye cyane izo biri umve inkino zine uzitakaje mu manota agera kuri 12 muga abantu bigiye muri ubundi nawe yungutse amanota 12 biryoshe muri Primus League uwo yungutse amanota 12 no migwi imbere gusa kubera ino yindi migwi iri kumwe na Vision ino za Kayanza United zamuze erega n'ubundi Vision kare yari kumwe na Aigle Noir yari kumwe na Bumamuru yari kumwe na Flambeau du Centre no to try comparable nanye yatomboye mu nkino za mbere yarashoye kuronka amanota menshi mu nkino za mbere iyo mu nkino za mbere za gutangura nabi nk'uko
tureke gufatira no mu Burundi igitombe ko mu Burundi hatandukanye n'andi hantu iburaya urana mu ligi ugatakaza 12 points zikurikirana urakoroka n'iburi bibanza 4 5 6 dushaka dufatire muri Premier League bose Liverpool yamaze kuva muri 10 za mbere itakaje ino zingahe itakaje ino zibiri zikurikirana Man City na Nottingham Forest bashobora bava mu kibanza cya kane bari uno munsi bari mu bibanza 11 ejo match yaheze ari bari mu kibanza cya 11 ubona ko ni biratandukanye muga hano mu Burundi nuko hari izo ngo Vision itakaje zine ubundi mugu bakurikirana dufate Kayanza United cyangwa Olympique Star utakaza n'iburi muri zine kuba kwa amanota 12 usanga uronsemo amanota 4 cyangwa 5 nico gituma usanga difference tari nini muga Vision hamwe ino fazari yoza guhera bari nko muri bari mu ganza 8 yego birakunda kupona twavuze ko kenshi ni equipe ya professionnel ni equipe bazi icumu gukeneye kugira ngo ushobore twoshobora kwiyumvira ko nuku kwezi kwa pause bazogiramwo uturi twefo bazogira ati reka twajiste aha naha turaye muri Vision ukunuko ivyo ikomeye ntibishoboka ariko nibaza ko Vision muri top 4 ndacaye hamwe okay nashaze dufate Vision dufate Musongati dufate mbere wanashima na Rukinzo iyo migwi dufate ko niyo izoza gufadikanya n'ijya yindi mu kuja kurondera ikanda muri Big Four kwa ko no muso Big Four Aigle Noir Trabye ari ririko ntishobora kubura Bumamuru turafise amakina kidashobora kubura ndetse na Flambeau du Centre ngo tutazosigaje umugwi umwe Trabye uko bari ko aritwa no musi dufate ko Vision Musongati ndetse na Flambeau na Pluton na Rukinzo ari bo bakandida bo muri bakuza kugwanira Big Four uje neza ko niyo migwi nyene umuntu ashaka kongeramwo umugwa Olympique Star umugwa Olympique Star nawo nyene naza ko ubu nico kimwe na za Musongati nico kimwe na za Musongati nico kimwe na za nizi za Vision no mutuyibona ariko je naza ko kubganje ikibanza cya kane no musi ndacakibona ku mugwa Vision canke umugwa Rukinzo umugwa Vision kweri iki niki yanavuze ni equipe ya professionnel no musi bagombaje muri Fazari ihere mu Burundi dufise avantage yo kuronka umwanya munini wo kwitegura para prandi mahiganwa atandukanye nizo ngo muri umwanya wo kwitegura uno musi nabakinyi naba boss mugwa wa Vision baramaze kubona barazi icyo namanayivo barazi icyo mugukeneye kugira ngo ushobore gutera imbere babibayemo babigamo kijanye n'uburyo nimba ari kijanye na staff technique nimba ari kijanye no kwajista ibini twibuke ko zo office opportunity zo kurokita abakinyi bashasha kandi amahera muri Vision nibaza ko singorane cyane hano muri Primus League nibaza ko kano karuhuko tugiye kubona mu Vision shasha tugiye kubonamwo bagira amahamfo mashasha bagira kandi meshi baranforce equipe baranforce staff kuko tuyibuka ko bamaze kuba birukana usanzwe uhagarariye Yusufu Ndayishimiye na Karere witwa Steven Zigamasa bamaze kuba bamususurutsa no musi tubona ati abakinyi barashaka kuzana abakinyi bashasha kuko ndibuka ko batanguye saison bafite umukinyi asanzwe akomeye no Josri Jospe Shimimana Jospe baje ko batabakina match nibaza imwe canke zibiri baca baramurungi muri Afrique du Sud no musi ntarimo muri ntari kwarakina mu Rwanda rero naza ko barasumanya yo kwajista effective vi uburyo bafise vi capacité financière yabo birakunda ko bashaka kwajista equipe abakinyi bashasha bakuya no mu Burundi canke bakuye n'ahandi kuko no musi naza ko turetse Aigle Noir tukareka Flambeau du Centre naza ko n'abakinyi bakiyo amahera aboneka bakanka kuva mu Rwanda ngo ubwo no musi nimba Fazari warabonye umukinyi muri Vita bakomeye facilement amahera barayakira umukinyi bakamutanga muri Aigle Noir naza ko bigoye Flambeau du Centre nayo naza ko bigoye kwera bo barazi objectif bafise rero turashaka kubona Vision iri kurazana abakinyi bashasha ikazana ikongereza equipe Rukinzo nayo nyine birashoboka ko kiro kana cyakane babajamo kubera ni equipe nayo nyine dufata n'umunsi tuyishyire mu ma equipe ari consistent muri Primus League quand même niveau nka Flambeau du Centre cyangwa nk'izindi hari mu Rwanda byandi quand même iguma ngaho ha zine zitandatu yagiye ku irahari bafite umukoci amaze kumenya ino Primus League no Mibura Bakari neza ko ni equipe nziza cyane kuko no Max hamaze kubona ko bakiye n'ibintu bikomeye barahagara neza ni equipe ifite abakinyi benshi bahamagawe muri equipe nationale y'abakuze cyangwa abaro ubona ko ni equipe imaze kugira experience n'abakinyi kandi bamaze gukina igihe kitari gito muri Rukinzo neza ko ni no migwi ibiri hagati ya Vision ndetse n'umugwa Rukinzo kuri kino kaza cya kane nuko rero uko inkino zaho ziragenda ni Interstars iko iratsindwa ibitsindo bigera kuri kimwe n'umugwa Aigle Noir BG Green yaje kuba itsinda igitsindo kimwe ku buso umugwa Kanza United Rukinzo Football Club itsinda umugwa Garage Express ibitsindo bigera kuri 3 kuri kimwe Vitaro Football Club yaje kuba itsinda umugwa Ngozi City ibitsindo bigera kuri 3 ku busa nayo Vision 2026 yaje kuba itsindwa na Bumamuru ibitsindo bigera kuri 2 ku busa Message Ngozi kuri Stade Urukundo itsindwa n'umugwa Flambeau du Centre igitsindo kimwe ku busa
Olympique Star yaje kuba itsinda ibitsindo bigira kuri 2 kuri kimwe umugwa Muzinga Football Club. Umusongati kuri Stade Ngoma iza kuba itsinda umugwa Bundesport Dynamique ibitsindo bigira kuri 2 kuri busa. Umugwi wa mbere muri Primus League no mugwa Aigle Noir ufise amanota agira kuri 31 n'inkino zigera kuri 11. Nuvuga ko bacafise inkino n'imiburiburi zibiri zo kugira ngo baze kuba bafata indi migwi bamaze kuba bagikina inkino zigera kuri 13. Bumamuru ifise amanota agira kuri 28 inganya neza na neza n'umugwi wa Flambeau du Centre, kandi abana bose nabone bacafise inkino mvuga zigera kuri zibiri zo kuza kuba bakina. Umusongati ifise amanota agera kuri 28 iri mu kibanza ca kane, ariko kandi nayo ine irafise urukino rumwe rw'ikirane itarakina. Umugwi wa Vision Football Club umaze kuba ugera mu kibanza c'indwi n'amanota agera kuri 21 banganya neza na neza n'umugwi wa Rukinzo, bose bakaba bafise novuga inkino zigera kuri 13. Umugwi wa nyuma ni Garage Express, abari haruguru yabo gato n'umugwi wa BG Green ndetse n'umugwi wa Bundesport Dynamique. Numva ko niko classement yifashe kuri no munsi. Imbere yuko tuva gato kuri Primus League, turabona neza yuko Muzinga nivyo nishasha sinshasha muri Primus League. Twumvise Muzinga si equipe twavuga muri football bunde ko ari nshasha. Turabona ko nayo iriko uno munsi mu kanzo ca gatanu, numva ko habura gato nayo ngo isimbire muri Big 4. Tuko turavuga aba contenders ba top 4 nitugeze tu mentionner Muzinga. Sibonaza ko kuyibona muri zine za mbere biragoye. Mugabo ni equipe y'ibyasezo nziza kuri equipe muri Primus League dukunda kubona equipe zivuye mu cyaro cya kabiri si kenshi twabona ziza ziyempuye. Kwe twaratanze muri Primus muri deuxième division Primus League B. Vango ni usanga bakina ibintu by'amapuri. Vango ni equipe 8 muri pool imwe, equipe 8 muri pool imwe. Vango muri pool imwe usanga ukinye match 14 muri saison. Vango indwi muri phase indwi muri phase 2. Vango bayi wa mbere uduga directive. Vango uduga wakinye match 14 mu mwaka. Muguje muri Primus League ni champion ushobora gukina match 30. Match 30. Vango izo 14 deja izo kina saison yose uzikina muri phase. Nanye nizo zikwiye ko muri phase. Uranarenza ukina kende. Vango rero uno munsi twacari muri za nkino 14 twatwegereza umukino wa 14 muri Muzinga wana ko ikwiragira mace bibaza eske Muzinga abakinyi bafise kuko namaze kubona ni equipe ifise abakinyi bakiri bato benshi kandi abakinyi benshi nabo baduganya bava mu cyaro cya kabiri. Ubona ko ni Muzinga ucubasha bibaza barafise energy yo gusoshora gushobora kuresista kuri match 30 hano muri Primus League kuri leta muri Primus League. Ino migwi iri kuragwanira ino top 4 twamaze kuvuga ni ino migwi ya Rukinzo. Ni migwi tubona imaze imyaka iri muri no bibanza iri kwiraza muri no bibanza. Ino migwi ya Olympique Star yo twavuze bukiye ku mugabo no musine Olympique Star ikomeye mpamahirwe menshi kuja imbere mu gwa Musongati muri classement finale ya Primus League kuko n'umugwi ukomeye cyane Olympique Star. Uno musine baza ko Muzinga sinibaza ko twahera muri top 4 ariko masha kwibaza ati izoba iri ngaha nyene munsi muri mu bibanza vya gatandatu 8 turashaka kwibana ngaho mu Muzinga. Nuko ani makuru ariko aravugwa n'ubwa mu cy'u Burundi muri Primus League. Reka nyango dufate akaruko kumwanya muto yice tuza twerekeza no ku mugabane wa Burayi. Emilia Stadium hariko harabera urukino hagati y'umugwi wa Arsenal ndetse n'umugwi wa Tottenham Hotspur. Baza ko batsinda ibitsindo bigera kuri 4-1. Harimo ibitsindo bitatu by'uwitwa Eberechi Eze aherutse kuva mu gwa Crystal Palace, umuhungu yarezwe na Academy ya Arsenal. Baza kuba batsinda novuga igitsindo kimwe ku ruhande rwa Tottenham Hotspur gitsinzwe n'uwitwa Richarlison. Gitsindo mbere wanashema cyiza cyane aje kwatsinda ari nakure cyane kubw'ubusamazi gato bwa defense ndetse na miri ya Arsenal. Baza kuba badandazwa witwa David Raya. Match sinzi ko twoyihera hasi cyangwa hejuru cyangwa twoyihera hagati. Ubwawe ijambo rimwe muri no match twaje kuba tuvuga ku munsi wa gatanu nibaza the North London Red nibyo tuza kuba tuvuga ku munsi wa mbere. Yani aza ko ni zaje kuba bibi abo tuvuga ko ijambo nibaza ko nta nkuru nini ya iri abo ingenda kwereka reka ndabisigure ngo dufatiye ko twavuze ku munsi wa gatanu. Yego inkuru nini yari kuhaba iyo Tottenham ari kuza igasiga match. Yego ko twavuze ko haraheze imyaka itari mike cyane Tottenham ndashaka gutsinda Arsenal. Yego iri muri no derby
Arsenal iritahukana intsinzi nibaza ko uharura match Arteta amaze gutsinda Tottenham si nyinshi en plus Emirates Stadium nimba ari nyinshi n'izibiri en plus Emirates Stadium nibaza ko biba bigisi Fortress sinzi ko twita Fortress nabwo mugabo nibaza ko Arsenal 4-2 contre Tottenham birerekana domination y'umugwa Arsenal ahantu hari inkuru bo ibatsinda de basi ngaho byari kubera mugabo ni 4-1 kandi niyo baje kwaronka ngira ngo nikosa rikomeye cyane ry'uwitwa Zubimendi warakwaje gukora amadrible adashobotse byahanuka atanga umupira kandi mbona n'igitsindo baje kuronka deja nizari 3-3 ari 3-3 no muri deuxième minute naho iri hagati nibaza ko nta impact cyane kuzahurira ariko umunsi ni mboni Arsenal twavuze ko yatakaje umukinyi yatakaje Gabriel Magalhaes umwe mu bakinyi yatakaje na captain wabo Martin Odegaard w'amazimisi yarahari mugabo byaboneka ko ataza kuja mu kibuga nibaza ko ni bo Arsenal no munsi itandukanye n'izindi Arsenal twatumaze imisi tubona kuko bafise abakinyi benshi parapo baza gukombra ama video abandi bakinyi batari yego kuko ni equipe ya Arsenal mu myaka iheze ibiri tureke kuvuga ibi nubwo twafata mu mwaka weze si equipe ari kubona Martin Odegaard aramaze kweza atari ko arakina ubone Arsenal kuri yamenye kuko ni mukinyi yari indispensable nta wundi mukinyi bari afise yoza kumusubirira akagira meme impact nka Martin Odegaard mugo no musaje ko bongeramwo uno Eberechies cyo Patrick ni ranfo ubona ko sinzi ko twavuga ngo ni meme niveau na Odegaard sinzi ko twavuga ngo aragira impact y'Odegaard burya bo impact sizimwe ko wanashaka ntibafise na Steve Doge nivyo bose twobita ko na ba numero 10 baza kuri numero 10 mugabo nana ko uko Odegaard akina uko Eberechies akina bose n'abakinyi beza by the way mugabo sinaza ko bafise style nibashobora style neza ko Martin Odegaard aracari hejuru ya Eberechies neza kuri impact agira kuri Arsenal kuri n'umukinyi amaze kumenya Premier League n'umukinyi azi kuja amamoma form kuri Arsenal canke kuri match yose ni ico ni ikintu twabonye Eberechies ashoye kuza kugara ino video yasizwe na Martin Odegaard ko tubona muri match za mbere hari match za mbere Saliba yigeze kumara imisi atayikora kintu haza gukina uno Mosquera mugabo urabona ko ni Arsenal impact ni yindi muri defense nta pete nini yari kuraboneka ko Saliba ntahari uno musi kuri Magalhaes nuko nyene haje kwa kino witwa Incape kandi anakwaje Incape bana ko n'umukinyi yaje kuba bamukuye muri Leverkusen ubone ko yaje kuba ashobora kumanaginga no vuga ngo pressure sinaza ko ari na match nyinshi arashobora kwina muri Premier League mugabo kuza ugashobora kuri match nk'ijya contre Tottenham ugashobora gusebana ko ni equipe iri sude cyane sico kimwe no mu myaka iheze mu mwaka wese baje ko batakaza witwa uno munyagana Thomas Partey yari umwe mu bakinya afatiye Arsenal ikintu kinini mu myaka ibiri iheze dufate mu myaka ibiri ya Arsenal yari element clé muri equipe ndibuka ko ari gihe yigeze kubabara marimisi sinzi ko ari avana ne pass aramara imisi nk'indwi zigera kuri 3 zimwe nibaza ko Arsenal yatsinze mu match imwe canke zibiri atahari hari n'igihe twaza kumubona ariko rakina kuri mu zimwe iba ni yari remarque agenda twaravuga ati est-ce que Thomas Partey yagiye ni inde tuzavuga ya impact defensive twako tubana na Arsenal mugabo na avec reserve ya Mikel Merino Martin Zubimendi nako ni Arsenal umusigenga nivuga ngo abakinyi babiri batatu bashaka kuvamo mugabo kana ko nta vide iri muri equipe neza ko no munsi Arsenal yatanguye saison iri favori kandi no munsi ho n'amantu zateraduga n'amahirwe ateraduga paraporo y'imigwi iri nyuma yaho abitongwa n'abakonkira babo bavye performance zabagira ora ko Arsenal no munsi amahirwe n'umunsi nibaza ko ni gukeza ba Gunners akazi keza baje ko bakora North London derby nk'ibisanzwe nibaza ko na weekend kirikira zo ari derby de Londres nyene kuri Chelsea cyane gose kandi bon ngaho turaza ko tushikira mu kanya twago mutaze duce kuri Manchester City n'abakameramani kwako turaza ko dushikira Chelsea kwa Chelsea ndabona umenga irekiraza ni done shasha muri Premier League Manchester City yagize gutya ikina n'uwitwa Newcastle United atari no mu bihe byiza mbere wanashima bamwe babita kubitwa umugardiye wa Arsenal wa kera Aaron Ramsdale afise akara buri equipe yose yagiyemo ikikoro mu myaka itanu yeze Aaron Ramsdale kiretse Arsenal busi yindi migi yose yagiye acamo yose yakikoro uno munsi Newcastle United nubwo ntararaba neza classement iri mu kibazo ca 15 bya 10 kanga umugani Newcastle United ayitomboreye nuko si watangura mu gihe muga kame marimo muri squad arimo muri squad ya Newcastle United nubwo rero ona yuko
Jose Pep Guardiola bariko barakina navuga n'umugwa Newcastle United baza ko batsindwa uwitwa Pep Guardiola biranamucavuze Unaweza ko byamugoye yategeze gushavura kubera ni defeat navuga atari yiteze kuko Newcastle United ni première victoire bagize kuri Manchester City mu 2019 ziheze nibyo ryambere uwitwa Eddie Howe wewe nibaza ko kuganga atsinde Pep Guardiola kuva yaramenyereje umugwi Bournemouth yaramenyereje umugwi Bournemouth hose kuva ico gihe hose nako kuganga atsinde Pep Guardiola ni ikintu kigoye cyane ahubwo ni Eddie Howe niwe amaze 19 match yafronta Pep Guardiola ryambere mutsinzi ko Newcastle United nibaza ko no mwakweze Man City yari mu bihe bigoye bigize iki mugani Newcastle United ntigeze batsinda Man City batsinze match imwe baranganya iyindi ndibuka Marmoush ariko atsinda hat-trick mugani umunsi naza ko uravye match ya Newcastle United na Man City ugiye kuraba kurdi match nivuga ngo Man City nivyo yari kirondera gutsinda mugabo iyo hataba uno Donnarumma nibaza ko ni hockey ikomeye cyane guma match ya City yaje kubagira ama save mesh kandi ubona ko ari was en contre umwataka gardien contre attaque akagira amantu z'amasave nibaza ko imugwane kwa United washoboye uramenye ni victoire umerite nubwo bwa Tigisi ni chaka bibiri harimo twama twavyumvise nibaza ko rero Man City iri loin ya ya niveau tuyizi ko myaka ibiri hetse tuba cyabona sico kimwe niyo mwakweze Messi twavuga ngo nico harimo akantu kameme hariho amelioration gatoya kandi no kuri umunsi nibaza ko twaderuka kera kubona nk'umwakwezeho nibaza ko mu match nka 20 za nyuma ntitwigeze tubona Pep Guardiola ariko arakinisha no equipe ni umuntu amenyerewe kuhindagura ama liste de base ubwo no munsi ayikoranisha na match zigera kuri zingahe zitatu ari ya liste nyene nibaza ko ayikoragerageza gutora equipe de base imwe uvuga ati ni equipe de base nimwe murasaba n'umusatsi n'abakinyi benshi usanga turi muri period usanga umugwa Manchester City abakinyi benshi ntibagwaye kandi tumenye benshi bagwara bagiye ubwo no munsi hari abakinyi benshi kuri liste de base kuri liste fait de match haro nabo bisaba ko abadropinga ntabashire kuri fait de match kuko badashaka kurenza abakinyi 20 cyangwa bangana bibaza ko no munsi Man City iri kure cyane ya Liverpool Arsenal iri kure cyane mugabo nibaza ko cyari ku 13 Pep Guardiola yavuze ati nta muntu numwe ari atwaye igikombe cya Premier League mu kwezi kwa 10 ariko igishoboka umuntu arashobora gutakaza igikombe cya Premier League mu kwezi kwa 10 that's right ko kano karisiguye gusa nta mpano twamuha zo gushwanira abakameramani shibona ko ni shabu rya hagiye apfe gushwanira mu cameraman yacinjira muri sare y'ababiri ni hari gihe nyine ishabu giwe usanga ari byinshi yapfe gushwanira hari gihe akubita amakiribite agatembaza impanuro nuko mu cameraman afata ibintu biri ngaho gusa nta kindi kintu nukuri Jose Pep Guardiola nukuri uterekera umuntu nuko twihute nako duce kuri Nottingham Forest Anfield Road Park naho baje kuba bahatsindira umugwa Liverpool ubona ko Liverpool mu mwaka wese arikomeye ariko Nottingham Forest yaje kubatsindira no mu Nottingham Forest nibaza ko niyo equipe ya mbere atanga gutsinda umugwa Liverpool mu mwaka wese kandi batsindira ni muhira uno munsi woho rero numva ko ni nikiraro bamaze kuba bahamenya naje kuba ndiko ndagana n'umuntu twaturabira match avuga ngo buriya ngo Anfield Park ngo bunyaharagwe gutsindira ngo kweri ngo na Liverpool bwayo isanzwe yakinira biragora kwatsinda nico gituma nemera yuko buriya Anfield Park baragwe gutsindira ngo kubera yuko na nyeneho ngo ntatsindira ngo nico gituma yagwe gutsindira rero bavuga yuko baje kuba biborohera neza kuba hatsindira ibitsindo bira kuri bitatu bona yuko Evan uwitwa Alexander Isaac akwisero ko byo kumukinyi wa mbere mu mateka ya Premier League atsinze inkino zose zikurikirana ya muri akiri mushasha Cook agitangura gukinira ikipe inkino zose yari titulaire yego bana ko ni Nottingham Forest mu myaka 55 ntiyari bigera itsinda Liverpool nari no kuri Anfield yego vuga ngo ni ikintu batanguye batsinda mu mwaka wese no munsi barabonge kandi bagenda baraduza bashaka kubona mu mwaka uza bibaye bibiri cyangwa deja bongera ko bibiri vuga ni kimwe bitatu bashaka ko bibiri kabitaro umwaka uza yego ariko kandi iyindi stats tugize kuri Arsenal ugize vuga ngo Fortress nibaza ko Anfield Road kari ari Fortress komeye cyane kuko na Van Dijk yaje muri Liverpool kuva muri 2018 amaze kwatsindirwa kandi umukinya kina presque match zose uno musina captain wabo umva amaze kwatsindirwa match zitanu gusa yego kandi izo zibiri ni zizanotsinga Forest basiye Anfield Road rero naza kuno munsi uvuga ko Liverpool gwaye ntiyo bayibeshe kuko ntawo ushaka kwibuka igihe Liverpool ishoye kwanshira match zibiri zikurikirana itsindwa 3 kubusa yego match 10 itsindwa match 10 mu makompetition yose
bana uno munsi bavuga ko ni crise muri Liverpool ntiyo bayibeshe. Dufate yuko Anfield Road Park igoye gutsindira ko na Liverpool yagiye na Liverpool bwe dashaka kwatsindira. Nuko duce gato kuri Chelsea nayo onako no munsi dufate ko Chelsea nayo yaje kuba baseriye muri Premier League urabona ko yaje kuba no munsi kina no mugwa Burnley baza ko batsinda ibitsindo bigira kuri 2 ku busa. Ariko kandi yacije nyuma gato y'umugwa Arsenal amanota agera kuri 3 mu gihe Arsenal tabwa kine ko Chelsea aje kwa ikina ku munsi wa gatandatu. Dufata ko Chelsea nayo no munsi two ifata ko ndikirahangana Arsenal muri title race. Bon, Chelsea nayo ishaka mbiri kwagwanira Premier League. Kwa Chelsea ifise problem imwe. Uvuga ngo niza problem aho turavuga ku mugya musonga ati na Manchester United. Ni problem yo kutaba consistent. Ni problem yo kutaba consistent ko Chelsea itakaza amanota kenshi. Sico kimwe na Arsenal, bon no munsi Man City, ino isumbya Man City notari. Mugabo nibyo kuko no Chelsea ashaka kubona na nyine nibaza ko uwora bigiheruka gutsinda Manchester City kwikana muri Premier League sivu. Sivu na ukiwe. Chelsea afite problem yo gutakaza amanota kenshi ku migwi itandukanye. Indi problem iri muri Chelsea ni ya sico kimwe na Arsenal, sico kimwe na Man City. Chelsea gushika no munsi kuva saison itangu ni uno mumenyereza wabo Enzo Maresca ntarashobora gutora equipe de base 11 batangura. Kuko naza ko nko muri attaque ho umuntu novuga ngo atangura kenshi nk'imisi yose nono Pedro Neto. Mugabo abandi arabahindagura arashamo bari Amdelap arashiramo bitwa ba Bino Gitens ahindagura equipe kenshi. Ahantu hari stable novuga ngo ni hagati mu kibuga nono Enzo Fernandez na Kaichi. Palmer yari iyo akomeye nayo amazigiye adakomeye. Izimvune yagizuba. Niba yari yakize abazi nyine kwaje gutangura match muri Chelsea. Acabara uruzara. Uruzara nayo nyine yabaye ari muhiriwe bico wimvira hano mu Burundi umuntu yababara uruzara agasiba match. Kareka yo fumaro cyangwa karokura yuko ni. Niba ngo imvune no musanyine kuri Copa Mainz. Muga Chelsea effective yiwe ntarashobora kwishira hamwe bwati ndafise list abakinyi 11 babatitire do base bwati naba iraza ko iyo nindi problem kuri Chelsea ituma kubganje ntayishiza mu bakandida bari sare kuri atitira Premier League. Nuko Arsenal iri mu kibanza ca mbere amanota agera kuri 29 isumbya amanota agera kuri 6 mugwa Chelsea n'amanota agera kuri 23 na Manchester City mu kibanza ca gatatu n'amanota agera kuri 22. Aston Villa iri mu kibanza ca kane n'amanota agera kuri 21 nayo Crystal Palace mu kibanza ca gatanu n'amanota agera kuri 20. Uno munsi nova yuko kugira ngo ubone Liverpool biragoye cyane, kugira ngo ubone Manchester United biragorana cyane, ko muri Big Four nta Tottenham Hotspur zirimo, nta Manchester United zirimo, nta Liverpool irimo. Ubona ko ni Premier League yamaze kuba iduhindurira ishusho ya yukumene inkino zisigaye zikinwa novuga muri uno mwaka wa 2025 ushira umwaka wa 2026. Mbere ko turangiza duce gato muri La Liga Santander bariko barakina nabo FC Barcelona yaje ko yakira urukino rwa mbere ku kibuga Spotify Camp Nou, baza no kwabitwara neza bakorana clean sheet novuga ndetse haza no kuba haboneka hat-trick run rwa Ferran Torres ndetse n'igitsindo kimwe cy'uwitwa Robert Lewandowski. Match nziza bagarutse imuhira gitangana motivation byaje no kwabungukiramo mu opposer wabo witwa Real Madrid naza kwa agira draw na Elche. Umunsi bari nyuma inota rimwe ryonyine bari bafise ikinyuranye cy'amanota agera kuri 5 baje kuba banganya n'umugwa Celta Vigo imbere ko tujya muri international duty baje no kubanganya na Elche no ngo batakaje amanota agera kuri 4 hasikemwe inota rimwe ryonyine mu gihe Barca yari kiratsinda. Barca yagarutse muri mood yabo, hari advantage igiye kubiboneka ko baje kubagaruka Spotify Camp. Unaza ko ni motivation nini cyane kuri FC Barcelona kubera n'usabwa turiko dukinira muhira, turiko dukinira twavuze kwa gatanu kuvuga ati Lamine Yamal yasuye kuvuga ko histoire ije kubandaniriza kuri Kemp, kandi nivyo urabona ko yatanguye neza, yakinye match nziza, yatanze amasita abiri niba ntibenshi, urabona ko ni atanguye neza, nashaka atsinde ibitsina 20. Bijya n'ibintu bisanzwe, n'ibintu bisanzwe ni mukinyi vuga ati aracari umwana, ni aracari umwana mugabo abo umwana wo muri Jean n'utumwe umwana wo muri Jean n'umusasha uvuga ati ni muri Jean en préparation,
ariko arategura kuba ntushobora kuba umureja atarakwiza n'imyaka 20 Loris bivana n'ibyo uri kurakora peut-être arashaka kuba umureja ariko bivanye n'abantu bamaze kujana nabo abantu bamaze kubasohokana none umuhungu agifite imyaka 18 arashaka mu buzima busanzwe ariko muri football naza ko aracari kure cyane yo kwitwa umureja nibyo ntabwo ntarashika kuri niveau nini muga uravye ingene ariko aragenda urabona ko n'umukinnyi afite confiance n'umukinnyi agize tuje kuri Camp Nou yaza ko ni motivation de plus kuri FC Barcelona en plus baje gukina ko match ya mbere bayitsinda neza 4-2 twavuze abakinnyi batarimo muri match urabona ko ni ikintu cerekana ko ni FC Barcelona en plus ni ikintu twari tumaze iminsi turiko turavuga defense ni faible mu FC Barcelona avec umugardien batarahari yaje kubagaruka uno munsi urabona ko yagize ko agira amasave atebwo kandi baheruka clean sheet akiri le 22 septembre basuye kuyironka kandi no bivuga ni le 22 septembre clean sheet yanyu le 22 novembre no basogira iyindi clean sheet bivuga amezi abiri umunsi ku munsi tuje ko twana Messi yandika kuri Instagram yavuga ati Joan Garcia ni meilleur gardien ku isi ko ni ibintu bitanga motivation naza ko byarerekanye ko pete yiwe yaje kuba yigaragaza gose rero no munsi FC Barcelona inota rimwe inyuma umwe 32 undi 31 naza ko ari ibintu bitanga icyizere ko Real Madrid turadukwe ko performance zabo no munsi barimwo ni ibintu bitagize baje ko banganya biri kubinzi tuje kuri Real Madrid nibaza ivyo biri kundi baje ko banganya nibaza ko mwaje ko mubona byarateye induru cyane igisindo cyitwa igisindo kigira kabiri baje ko banza kugira ikosa umugardien wa Elche witwa Inaki Peña hano mu Barca Barcelona ariko ikintu cyo ko givugisha abantu benshi ni cyane bivuga ngo ku munsi weje haje kuba haba assemblée générale ya Real Madrid buriya rero ncendo nkaho ndabihurira burya uwitwa Florentino Perez arafise akantu k'akaramini ya mare muri we wowe rero avuga nihaza kararenze karamini ya mare no kuvuga ngo yiyemera ku gatwe kavuga ati ari yiyemera mu gafatiro aravuga si kwemera gusa no kuvuga vuga ikintu cyo kuvuga vuga jewe kwe nduhuje na avuga ibintu byinshi bivuga ngo ejo kuba atanga discours yaje kuba atanga nini yaje kuba ndayirabaye usanga kujimenyesha no kuja cyitwa football cup nini cyane nta muntu umwe atavuze yaravuze FC Barcelona yaravuze witwa Javier Tebas yaravuze aba arbitrage ari scandale muri La Liga niyo kiraba uno munsi nta muntu batidogera ya Madrid ko iba favorize ku babiti ama penalty ya misi yose igitsindo cyeje aje ko bivyerekana byari kusa ubona ko ni akipe yaje ko avana amaraso kana ijonye ni kosa no cyo amajambo Francois Perez yaje ko avuga mesh mugabo usanga hamwe arafise aheje uko arakana yaje ko avuga nanje ntarinzi yavuze ati arbitrage yacu yateye isoni ni naco gituma FIFA itamagaye mu arbitre n'umwe muri Coupe du Monde Club eko cimvira Coupe du Monde Club barabaye nta arbitre muri La Liga yaje ko avanye urako hari utuntu tumwe usanga afise aheje mugabo iyo hezo eske nitwa tuva kuri kuno kuntu nyene usanga bano ba president b'imigwi aribo nibo baza kwicira bano arbitre nibo bakritikana nibo bagira iki mugabo atanze utuntu twinshi avuga ati hari abaferi ya Barcelona ajya Negreira naza ko abantu benshi bayizi Negreira avuga ati icyo nyine kirerekana ko arbitrage ifise umusuma ibiki ico kire abo yatanze n'akandi kararo ka finale ya Real na Barca mu mwakweze muri Copa del Rey byari bya mbere abarbitre batanze conference de presse kugira ngo bihanize novuga ngo bategure umugore wa Madrid ibintu baramaze iminsi bavuga by'ubusuma n'ibiki ati ibyo nyine bya mbere baye tugira dukina finale mugabo wumvirije side imwe ya Florentino Perez ntiwumvirije ya rapport nawe iyo cyagira igana avuga ati reka ya Madrid n'ubugesera bitari mugabo byose bihuriza hamwe bose no gusubiza inyuma champion cyane gose gusubiza inyuma arbitrage no gusubiza inyuma ibintu byose uraje ko avuga ibintu byinshi gose nuko naza ko mwanya ari kurasa n'uturega kanche gato kwitwa Paul Pogba yaje kwagaruka mu kibuga nyuma y'imisi igera kuri 111 navuga ko abenshi baramuzi nk'umukinyi akomeye muri Juventus umukinyi akomeye muri Equipe de France umukinyi akomeye muri Manchester United no musero ageze muri AS Monaco yaje kwagira retour sur terrain mugaje kuba yinjira na ko bari ko baratsindwa ibitsindo bya kuri 4 kuri kimwe n'umugwi wa Rennes navuga ko rero nikaze kuri Paul Pogba numwe mu bakinyi bameze neza cyane mo hagati navuga ko akina neza cyane ariko kandi mbere ko tunarangiza tubabwira yuko ku munsi w'ejo nahigiye hari inkino za UEFA Champions League hagati y'umugwi wa Arsenal ndetse n'umugwi wa Bayern Munich Emirates Stadium aza ko ngango tuzoronka umwanya uyaguye ku munsi wa gatanu ngo tuze kwa tubivugana ko n'inkino muzo muri ko murakurikirana ikiberaho kuri Look Media Loris Ndongozi mwanze kuba abangu mbere mwanya si mwanya n'inyuma mwanya si mwanya nuko rero ndagushimiye cyane
nanjye ndagushimiye. Reka nshimire novuga n'abari ko baradukurikirana, nshimire n'abari ko baradufasha mu buhinga bw'ivyuma Florent ndetse na Ami. Twifurize kumererwa neza mu banyu no mu byanyu. Amahoro, amagara ndetse n'amafaranga nivyo twifuriza naho utaha murakoze.